umva twariko turakora hari umugabo arabaduha amafaranga yo tumuronde umuseye ubu narinzi niyo mpamvu ndiko nakora amaduru nzo gusanga bashaka sheri sibyo mbabarire ari ikintu nibaza none sheri kwanza abantu bakundanye bishika bakagera ku rugero rwo kuvuga ati batwarana kino ko atakazi mfise ibintu nzo gutwara hiye nakazi mfise urazi tutarakundana umwanya umwe naravuga ati je naho abakobwa b'abanyanka baba bafise uburenganzira bwo kumenya ko nakazi mfise simfise aho ndara ikintu gusa mfise jewe nuko mfise umwuka gusa wo guhema ndi muzima gusa nta bindi nicyo kintu mbona ko mfise naho ibindi byose none tukuraza hanze ndabyibaza ko buri munsi uko buca uko bwira ndamuma ndabyibaza ko cyane ni ukuvuga wowe kuza mu buzima bwanjye byatumye niyumvira ibintu ntahora niyumvira mu mutwe ibyo byose bivana n'urukundo niyo mpamvu ntabwo mbona kubaririmba mubona gute basi hanze ndondera ubuzima amato kuki ushaka tuzize basi gukundana n'amatsiko shenda kubati kama ibyondo undi nzi uriyumvira ko kubanza hariya mu ruzi nyicara n'iruhande yawe n'ubujujure ngira nabuze abandi noti kuraba nabuze igitanda noryama uri igitanda kiragaragara nari gutuma njyama ewe ndavyumva vyuko uravuga ndamutahura ariko ntawutanga imana kwihebura abafise ubu sibyo bavukanye kandi nibatse ko mu mwanya ntaragusezera cyangwa ndakubwira ati ndabona nawe nje natuzoshikanana mbona n'ivy'ukuri yumviye yuko ritesha umwanya gusa wo kwiyondesha urazi ikibazo tuvugira n'ikibazo shere ibyo nyamba ndabyumvira nuko mfise ubwoba kubera ko natangiye kugukunda cyane uzohava nsiga kubera atacyumvise none wasiga uzoca mbaho gute shere kandi iteze gukora ubucuruzi ndetse n'urukundo rwacana shere ndabizi abo ni mubazi so kandi numva ko muri uno mwanya twabaganiriye ko cyane sibyo ama shere naje ariko nturambarira simbasha kuba iruhande yanje gusa mvuze nari ntacyo bamaze byatumaze kuri wowe birakimaze kandi kinini cyane kubera ukivuga ngo gusa bisigura ko yumva kubera ko ugira ati ko jema wamuye mu rubuzi kandi twariko turakora n'umwuga barahuye n'amafaranga yacu ariko urabona nk'ubu urabona ngaha tumaranye n'iminota nta minota ndazinga 3 irahera umuntu basi nakavanse basi
dans 25 minutes basi tugenda genda kuvuga ku telefone urazi ikibazo umwanya bati baje cyangwa mukuru wawe bagasohoka ukundanye na mama cyangwa ukundanye na Jay Jesse ndamutinya wowe n'ucumutima konti wewe ntacyo yakubwira icyo yegera gisokira Jay rero uyu mukuru yicu nzi ko atari ikibazo none ugaza bisabise oya noneho ntabaza gucanga mama yagiye araza kubona amanyambere muri sare iyo mukuru wanje nawe ari ku ishuri kuri yiga university sana aragira ko batakitse acitse yigire ku mama kwiwe ko nawe nduca dufatira ko ubu nyene yoca agenda ku mama kwiwe ko turi kumwe shiri ibyo ndabizi sivyo kandi ndabizi cyane ku nkuru ariko sinubura impungenge mu mutima kubera ko atacyo mfise ariko ibyo byose nta gaciro bifise ku nkuru ivyo vyonyine birahagije cyangwa kibazo uyu mwanya wose je ndakurindiriye ngice ku mugabe bisigura gute siniko mbaza wowe Jijira nko mvugana nawe beho ujya mwari mwicaranye ajyanye wacagendana na wawunda yuri yararapfuye niba mukikwegana kubera ko utumva wewe usigaye ufise agasuzuguro kwera urabona ngene ukuntu ndabira hasi kwera kubera abonye nicaye hasi rero wowe uhagaze hejuru yanje sivyo Eguramya ko igitugu gikura nk'igisumbi zose ibyo urabizi nawe unkengera ngo nuko nicaye hasi urufunguzo rurihe Chichi.
neza uranshaka nk'utambonye kwera umvize Evelyn ndakubwiye sikuvuga ko ntari nakubonye kandi akuramutsa si itegeko ariko agenda kubwira Evelyn nawe uri umugenzi ariko ibintu wowe warankoreye jewe cicina bintera kwibaza impamvu wowe uriko urabikora jewe nagukoreye Evelyn ntuze wigire winjirira umuntu mu buzima bwiwe wabagira gukoreye iki jewe umuhungu mba naramukunze kandi nubwo nacu muzopfa muhinduye ariko sinzi ico muriko murankurikirana mu mutima kizire kunyinjirira jewe mu buzima naramukunze kandi nzokwama ndamukunda mwebwe nasize nakarya gahungu kirofa umenga sinzi umenga si umuhungu sinzi ico muriko murampiga ariko mundondere muzombona ujya butinda okay ariko man ibintu biraza nabi aha neza urabona yuko jewe ubugenzi bw'ubanze nawe bwohagarara kubera ujya butindi bw'umuhungu yama mwikane vyama muri nyabagera man inkundo ziraza nabi yewe